dutabarize twe turahwereye tuvuye ku rubanza Igitega baraturashe imodoka zishika nk'umunani zose bazituririye rimwe ndi Jean Paul muri groupe bo mu Masango ni mudutabarize baraturashe imodoka zose barazituriye bose bahiriye mu modoka batwari kumwe duhiriye mu modoka Imana irampaye gusa naho nyene bandashe mu mugongo. Uwo mumvise barashe amaguru n'amaboko ni Oswald ngaha turi muri groupe imwe muri Kadego. Hepfo ngaha kwa Ntuzenyi hajya tubika intebe niwe yagize isanganya niwe bagize niwe barashe amaguru n'amaboko ariko aratabaza abandi nabo ngo bamaze kubaturira. Barangene mu bitangatanga kweri barangene mu bitangatanga. Ngizera ko mumeze neza mwese abanywanyi bacu muri ko barabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwe ikaze nanone mu makuru ariko haravurwa cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turiko turakora amatohoza ku nkuru zirabana n'umutekano. Hari amakuru arabana n'umutekano tugira turabire hamwe, amakuru duhejeje kuronka ku bitigiri vyaduze cane ku bantu baguye mu rujya mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho. Ese abari mu bushikiranganje bw'umutekano baratangaza iki kuri ico gitero? Niki coba kiriko kirakogwa inyuma y'ico gitero caguyemwo abantu kuri tumaze kumenya ko ari abantu bashika kuri 17 boba bahitanywe no mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho. Hari ico abo mu nzego zo hejuru boba bavuze, turaza kubimenya vyose muri ano makuru, tuze no kuraba n'ibindi biriko biragarukwa ko cane na bimwe mu bivurwa n'abarokotse ico gitero. Hari ivyo bahejeje gutangaza bamwe muri bo mu gihe abandi batuririwe mu modoka barimwo. N'amakuru yose tugiye kugaruka ku Donido kumwe n'ayandi yose nakubwiye mu mfunyapfunyo arabana n'umutekano uraza kuyakurikira. Ico utegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone maze dushize ko inkuru igacaye gushikira mu bambere. Sangwa kazi rero dushobora kubutwumviriza uri ngaha mu Burundi canke utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi, na wewe utwumviriza uri jya no mu bihugu bitandukanye vya Afrika ndagwaye ikaze. Ikaze na wewe utwumviriza uri mu migabane y'amakungu ya kure. Mwese turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu, kugira uraje ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro tuba turiko tugushikiriza. Manuka munsi y'ino video uraba handitse ijambo sabone, nimba ukoresha igifaransa ufyondeko, nayo wowe ukoresha ururimi rw'icongereza uraba handitse ijambo subscribe maze ufyondeko, dushize ko inkuru ice gushikira ubwo nyene. Reka tugaruke ku makuru yihuta cane. Hariwe haravugwa inkuru irabana n'igitero cabereye i Muramvya, umutego w'abantu bitwaje ibirwanisho bagize bakica abantu. Kuri ubu twari twababwiye ko abatangazwa n'inzego z'ubutegetsi ngaha mu Burundi batangaza ko ari abantu babiri bo baguye muri uyo mutego, ariko kuri ubu amakuru aratwereka ko ibitigiri vyaduze cane ndetse abantu hafi ya bose bari muri iyo miduga bo baguye muri ico gitero. N'amakuru turubuze kumenya tukanamenya ico mu bushikiranganje bw'umutekano bavuga kuri ico gitero. Abategetsi bakuru bo bavuze iki? Biravurwa yuko rero hari bimwe mu byo batangaje, ariko turaza kubimenya muri ano makuru. Ngira tubanze dutangurire kubirabana na bino bitigiri twari twababwiye. Kuri ubu mu makuru tumaze kumenya ava i Muramvya nuko abantu barenga 15 bishwe, abandi bagakomereka cane mu mutego w'abitwaje ibirwanisho. Mu biharuro vy'imfata kibanza kuri ubu dufise nuko abantu 17 bo bari bo basize ubuzima. Bikaba vyabaye mw'ijoro ryo kuri uwa gatandatu rushira ku Imana, ni ku musozi wa Munanira uri muri komine Rutegama n'intara ya Muramvya. Kaba harayihakozwe umutego w'abantu bitwaje ibirwanisho ku ngenzi zari mu miduga ziriko ziyunguruza. Ico gitero gihambaye cane nkuko bimenyeshwa n'abacitse kwicumu n'ico gitero, bakaba bavuga ko cari gikomeye. Abo bitwaje ibirwanisho bakaba babanje gutambika amabuye manini cane mw'ibarabara rya kaburimbo. Mu nyuma abatwara imodokari zibiri zo mu bwoko bwa Hiace hamwe na Probox bariko rero bashaka gusimba ku nguvu ayo mabuye manini cane yari yatezwe mw'ibarabara. Izo modokari rero zikaba zaciye ziturigwa nkuko amakuru ava ngaho avyerekana. Ko guturigwa kwazo rero bari barimwo muri izo modokari nka bose. Amakuru ava ngaho akerekana ko bose bamwe bakomeretse cane, ngo abandi bakagwa muri izo modokari, kuko ngo hari n'abagiye bararaswa bariko bariruka barondera aho kwinyegeza. Abo bagwanye rero bagaca babakurikiza amasasu, ari bwo bamwe bagiye barapfa abandi bagakomereka. Gushika ubu ngubu
abamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima ni abantu 17 hamwe n'abarenga 10 bakomeretse cyane ubu bari mu bitaro bitandukanye by'intara za Muramvya ndetse na Gitega. Gushika ubu abategetsi b'u Burundi ntaco barashima kugira ico bavuga kinini kw'ico gitero caraye gikozwe mw'iyo ntara ya Muramvya. Ni mu gihe kandi mu bushikiranganje bw'umutekano bamenyesha ko ari igitero c'abakora iterabwoba cakozwe caka ubuzima abantu hamwe n'abakomeretse bari mu miduga yo kwiyunguruza. Gusa n'ayandi makuru yidonido batanze kubera abana n'ico gitero, bamwe rero bakibaza igituma abategetsi binumira mu gihe ubuzima bw'abenegihugu butwagwa gutyo mu gihe hari abajejwe kubucungera. Ivyo navyo harimwo ibinyegezwa vyinshi muzomenya mu makuru yacu ataha. Hari haciye igihe kidashika ku ndwi habaye ikindi gitero muri iyo ntara ya Muramvya. Akaba rero hari harakozwe ico gitero muri iyo ntara nyene ya Muramvya, igitero nk'ico aho mw'ijoro ryo kuwa 9 Rusama hafi yo ku mugwa mukuru w'iyo ntara hari umugwi w'abitwaje ibirwanisho wakoze umutego uhitana abantu 12 hamwe n'abakomeretse batari bake. Agacerere k'abategetsi ko bakavuze iki? Mu makuru yacu ataha tuzomenya ico bacinyegeje inyuma y'ukuba hari ibitavurwa kubirabana n'ibitero biriko birabijya nino. Ariko imbere yuko tugira n'ibindi dukurikira, abanza ukurikira no makuru yihuta duhejeje kuyumviriza ndaza nkubwira n'ibindi byose byinyegeje inyuma y'ico gitero. Hari abavuga ko ari imirwi y'abantu bitwaje ibirwanisho yinjiye mu gihugu mu cinyegero, abandi bakavuga ko ngo hoba ari inkozi z'ikibi ngo ziba ziriko zirirondera ivyo zinyaga bene gihugu, ariko ivyo byose bikaba bidahurizwa ko kuko hari amakuru dufise yuko ngo hoba hari n'abantu bafise amakuru kuri ivyo bitero kandi bari mu nzego z'umutekano. Ayo makuru mu makuru yacu ataha mukazobimenya vyose. Reka tubanze dukurikire ayandi ari karagaruka ko cane irya nino. Yugo bati nduguriye twamugina turabuze uwo twitura, tubatura ibibazo nabo bakadusubiza mu kutubaza inyishikabura. Abatware dufise sibo, sinzi ikizoba dukurako ndugaye twamugina. Inyuma y'imyidogo y'abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye bari bamaze iminsi bafise ko bariko baratozwa intererano yo gufasha umuryango usigwa na Petero Nkurunziza, uyu munsi amafaranga 300,000 niyo yahawe uwo muryango, yatanzwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB ifadikanije na Fondation Pax Burundi. Abanyagihugu bakaba badatahura ingene umuryango w'umukuru w'igihugu bawutoreza amahera mu gihe bobo bari mu bukene bwo kora amakara bugata. Bati ayo mahera yari gufuma afasha mu bintu vyinshi vyoteza imbere abanyagihugu bakareka kwicwa n'inzara. Inkuru dushikirizwa na Igete Inamahoro. Iryo bahasha gisegenya ry'amafaranga agera ku 300,000 byashikirijwe Denise Bucumi Nkurunziza, umutambukanyi w'umusi Petero Nkurunziza yahoze arongoye Burundi. Yariherewe mu ntara ya Makamba, araheza arishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asanzwe ari we samuragwa umushingantahe wiwe. Nk'uko vyavuzwe mu majambo yashikirijwe na Everiano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, akongera akaba ari we harongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Bw'izo 300,000 zagiye ziratozwa ku nkino z'umupira w'amaguru zagiye ziraba mu mahiganwa yiswe Nkurunziza Cup. Everiano Ndikuriyo akaba yavuze ko ayo mafaranga azofasha mu guheraheza ibikorwa umuhisi Petero Nkurunziza, akaba n'imboneza yamaho yasize bidaheze. Yamenyesheje kandi ko iryo bahasha ry'uwo mukimba w'amafaranga rizokwama ritegurwa ukwihiganwa ryiswe Nkurunziza Cup ribaye. Yamara naho yavuze gutyo, mwumenya ko hari hamaze igihe mu ntara zitandukanye havugwa imyidogo y'abanyagihugu, cane cane abakora mu gisata c'indero, abigisha, aho bidoze bamenyesha ko bariko barasabwa gutanga intererano ngo yo gufasha umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza. Ivyatumye abatari bake bamenyesha ko ari ubusuma butagira uko bungana bariko barabakorera izuba ryaka. Bamwe bakaba batumenyesheje ko iyo ntererano yatojwe mu kinyegero mu gihugu cose kandi ko n'abayatanze bitabanezereje. Abanyagihugu bavuganye na Radio Haguruka bavuga ko badatahura ingene umuryango w'umukuru w'igihugu utorezwa amahera y'imfashanyo mu gihe abarundi batagira uko bangana birirwa baricwa n'inzara batagira gitabara, abandi nabo batagira ayo bacira nayo bamira muri kino gihe n'amashuri menshi atagira ivyankenerwa. Abandi bati
ayo mafaranga yari gupfuma akoreshwa mu bintu vyinshi vyoteza imbere abanyagihugu bakava muri ubwo bukene butagira uko bungana hako bayahereza umuryango usanzwe harugwa mu ba mbere bafise ubutunzi bw'umurengera mu gihugu. Si ivyo gusa, hari n'abanyagihugu batubwiye ko biteye isoni guhereza ibifaranga bingana gutyo umuryango umwe mu gihe Uburundi atari ikibuga kijanye n'igihe tugezemwo gifise. Igete Inamahoro ndamushimiye mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate. Tubandanye n'amakuru yacu. Hewe radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahava hose kwikangura atari kwikanga, agahaguruka rugaba atari kugambana, akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu, ukabishakisha atagushamirana, ukabishyira ku mugaragaro atakurundira amaronko. Ubona ko gutinya igitsure canke kugenderamo kwako umuntu numwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose. Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi tutibagiye ugwaruka. Ubona kare bwo Burundi bwejo, nimuze twese tujye hamwe ataguhangana, tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora, ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa ibara riguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ivyo twabiriye akuya tubigira umugani, maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. Nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu, kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye, ivyo biremewe nta kosa. Akamere no kwanki ibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye navyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze. Radio haguruka, ewe radio haguruka, komera kumuheto yabuza bihenda mu kuduhekura, maze ubandanye ushira habona atagushishitira badushibagura, utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze, nayo ivyahora ari amabanga tubibangira ingata, ibidashobora kuvugwa n'umuntu numwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragaro atagushidikanya, maze turinde amaganya. Ewe radio haguruka, uracara uwa mbere. Mu ntara ya Kirundo abapolisi bagirizwa n'abanyagihugu gutoza amafaranga aja mu mifuko yabo abashoferi bagendesha imodokari zitwara ibikoresho vyo kubaka. Buri mushoferi wese ategezwa gutanga ku bapolisi buri munsi amafaranga 10,000. Ayo mafaranga akabashikanirwa utwara igipolisi mu ntara ya Kirundo. Ivyo bimeze gutyo mu gihe bizwi ko imodokari ikora idakwije ivyangombwa itegerezwa kwandikirwa igacibwa ihadabu ryinjira mu kigega ca leta riciye mu kigo Ober. Abapolisi bo mu Kirundo ntibabikurikiza. Abajeje ivyo kugwanya igiturire kuva ku mukuru w'igihugu basabwa n'ababikurikiranira hafi gutuza iyo ngeso nk'uko bavyiyemeje. Inkuru twateguriwe na Muco Soni. Nk'uko amakuru twahawe n'abanyagihugu ngaho mu Kirundo abivuga ngo haraheze amezi makeya igipolisi cyo ngaho mu Kirundo gitanguye uburyo bushasha bwo kwegeranya amafaranga ku miduga ipakira ibikoresho vyo kubaka muri iyo ntara. Bene iyo miduga ngo bakaba barumvikanye n'uburongoye igipolisi muri iyo ntara ya Kirundo kubareka mugabo bakaza barariha umwe wese 10,000 ku munsi by'amafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga akaba ahabwa abapolisi baba bariko barasuzuma iyo miduga, ariko ngo myinshi ikaba idakwije ivyangombwa. Amakuru twakuye mu gipolisi cyo ngaho mu Kirundo nayo avuga ko igipolisi kitagisuzuma iyo miduga itwara ivyo bikoresho, ahubwo ko zina mushoferi wese ategerezwa gutanga amafaranga y'amarundi 10,000 ku munsi kugira ngo ivyo batwaye ntibisuzumwe mu buryo buciye mu mategeko. Ayo makuru yemeza kandi ko hari imiduga 30 itegerezwa gutanga buri munsi ayo mafaranga yumvikanyweko. Izo modokari zose zikaba zitanga buri munsi amafaranga 300 by'amarundi. Abapolisi bayatoza ngo baca bayashira uwujejwe igipolisi mu ntara buri mugoroba. Ayandi makuru twaronse avuga ko urongoye igipolisi mu ntara agabura ayo mafaranga n'abakurira, ariko akaba ari watwara menshi. Ikigo cegeranya amakori n'amatagisi Ober ngo kikaba kihahombera kubera imodoka yose idakwije ibisabwa yategerezwa gutanga ihadabu muri Ober, mugabo abarongoye igipolisi bakaba bashimye kuzuza imifuko yabo. Abarongozi bategerezwa kugira ico bakoze kuko leta niyihahombera. Abakurikiranira hafi ivyo kugwanya igiturire bobo bavuga ko igihugu kititeze kuva mu bukene kirimwo, ko ahubwo buzotera bwiyongera igihe cyose igihugu kizoba kigitwagwa
bigirwa na bansumirinda zabo gusa batitayeho ineza y'umunyagihugu aguma atubitse uwavubi. Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu yiyemeje imbere y'abarundi n'amakungu ko ari we ubwiwe agiye kurwanya igiturire mu gihugu, asabwa gukurikirana ico kibazo kibona inyishu vuba, ngo atabikoze azoba yemeye ubuka ategeka.